abantu barivugira vyinshi bamwe bagatangura kutubeshera ngo ni jewe no banaramutanze kuzimu umwana ibi nabiriya imva ibintu byari bibabaje cyane kugeza aho hagera n'igihe n'uburyamo buhinduka turi babiri kubera kutizerana umwe akambwira ati mbonye umwana agomba gupfa ariko ameze nabi nkamugumya umuvyeyi wiwe mama w'umwana akambwira ati sa umwana ikigongwe byo waramukoreye kuko twebwe hari abantu babasenzi babivuze kuri bamusubije muri bloke ngo barabe ko boshobora guca bamukora bamusubiza ubuzima kuko ngaha ntavuga umwana yaravuga kararirimba mu bana muri korale z'abana umwana yarafise ijwi ryiza umwana ntavuga baraduhitishijemo ati umwana ntazovuga ikigongwe gose gusa bumva siniyumviye ibintu byo kuja mu bapfumu kuko ndazi ko Imana iriho kandi ikiza nagerageje cyane kuja mu basenzi batandukanye ariko benshi bagumye bancivuto na humure bigeze bampa kuko iyo ntabamagabo ngo Imana inkoreremwo bari baheje gusambura urugo rwacu nukuvuga ngaha mu mazuru ntahema mu kanwa ntahema oya mu kanwa no kurya gusa nukuvuga byose ndiko ndumva vy'impemu byose yego byose bica ngaha ariko arahema naho nyene zo ni mpemu aho gacha Yes, welcome ladies and gentlemen. Murakomeye nizira ko meze neza mu mwiriwe canke muramutse vana homorere. My name is Frank the answer in African TV. Sonda gwikazo twari twikana mu Burundi mu Rwanda mu Tanzania muri Kenya muri Congo iburaya muri Amerika muri Australia no muri Amerika ndetse no mu bihugu by'abaravuga mu Mande Senarbi Saudi so musi dasanzwe kandi rero so aho turi neza na neza mu gishingano mu ntara ya Bujumbura nyene ariko aho twafashe urugendo rutatagora kumbura dushobora guhashika aho tuje kuraba umwana asanzwe agwaye ikiringo kirenga umwaka wose agwaye ni ibintu byamufashe ngaha mu muhogo aho bashubiye kumujana mu bitaro by'ibitandukanye ngaha mu Burundi ariko henshi bagenda babura ingwara ariko aho henshi kandi abantu benshi bagiye bavuga ibigiye bitandukanye kugira bashobore kumutorera solution ariko biranka ariko kugeza uno munsi ibitaro byo ngaha mu Burundi avashobora kubagira inama yuko bashobora kumujana kumuvuriza mu mahanga aho bashoboye gusabwa amafaranga atari makeya arenga ibihumbi 8 vy'amadolari n'amafaranga atari makenya ku muryango wabo ariko rero tuzagana byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo kumbure bakeneye ubufasha bwanyu bage munsi mudukurikirana ku munsi kuri African TV udukurikirana igihe cyose ku biganiro bigiye bitandukanye bakeneye ubufasha bwawe uri mu Burundi uri mu mahanga ikintu cyose ushobora guterera kugira ngo ushobore kugenda kwivuza kugira ngo umwana ashobore kukirana umwana afise imyaka 6 yafashwe afise imyaka 5 yes muraza kubona byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo tuganire hama kandi ari cyo ushobora kumufasha ari ushobora gushishigikiramwo meme n'igihumbi ciwawe kuri limikage kuri compte nahagiye hatandukanye murashobora kubashigikira yes tubane rero kugira ngo dushobore kubaganiriza byinshi bigiye bitandukanye yes tumaze kubashikira ni sawa yego nasi ni sawa umeze neza yego turashima Imana yego widondora abakunzi ba African TV yego je nitwa Butoyi Jean Pierre yego nkaba lise uyu mwana shimira Imana Krista Bernice uyu n'umufasha wanje yego ni mama w'abana banje okay dutangwane kwanza nababwiye abantu ikibazo umwana afise ariko kandi kugira ngo kumbure twinjire muri uwo mutima mbega umwana yafashwe gute byagenze gute twebwe umwana uko yafashwe umwana vyaje ku myaka 5 afise agakorora akorora tukibaza ngo ni bisanzwe niza nkorora nyene zifata abana bato duca tumuha ubuki ujya afata ubuki n'indimu tukagira iki tukamuhereza twibaza ngo niza nkorora zisanzwe mugabo umwana turagura n'imiti y'inkorora mugabo ntacagiye kiravamo munyuma tuguma tubona ingene umwana aguma atangura akorora cyane turamutwara mu bitaro vya privé kuraba ingene tworaba ko twomuvuza mugabo benshi batubwira ati uyu mwana naho mubona aguma akorora uko usanga harimo asima turagenda turagura imiti ya asima turakoja kwa baganga baradoreza imiti ya asima turayigura turahiga amahera turayigura tuyiguze turamuhereza tubona umwana nta kimwe gihinduka mu nyuma rero umwana icagiye kuba rero kuri uyu mwana tumaze kugura imiti iyo ya asima nta kintu kimwe cyagiye gihinduka baracatubwira ati rero ko imiti yanse turabwira umwana mu mutwara hehe mu Kirundi turamutwara mu Kirundi turagura ya miti y'ikirundi ya asima turagura basha twaguza kabito umwana turaza turamuha umwana biranka ahubwo tubona umwana biguma vyanga batubwira ngo hariyo finali ngo uzova ruguru ngo
umugozi uwo muti twarawurindiriye uraza nawe nyine turawuhereza umwana turabona biranze turagenda uyu mudamu wanje nta namwe ataciye agenda nawe nyene asaba ubufasha kugira turabe ivyumviro bahanana ivyumviro n'abantu abantu barivugira vyinshi bamwe bagatangura kutubeshera ngo ni jewe no banaramutanze kuzimu umwana ibi nabiriya imva ibintu vyari bibabaje cyane kugeza aho hagera n'igihe n'uburyamo buhinduka turi babiri kubera kutizerana umwe akambwira ati umwana mbonye umwana agomba gupfa ariko ameze nabi nkamugumya umuvyeyi wiwe mama w'umwana akambwira ati sa umwana ikigongwe byo waramukoreye kuko twebwe hari abantu b'abasenzi babivuze ndambwira ati abasenzi bari kwinshi baratandukanye barashobora gutuma dusambura twe tugira ukwizera Imana yamuduhaye izo bandanya imugwanirira umwana ico nakoze nace mfata decision yo kumujana mu bitaro vy'igihugu vya leta Roi Khaled no kuri muri Roi Khaled nagiyeyo nari mfise amahera y'ibihumbi 35 citse muri urgence bararaba imyaka asanga umwana ntari mu bwo kuvuzwa ku buntu ararengeje imyaka kuvuzwa ku buntu kwera imyaka 5 yari maze kurenga ko amezi basi baca baratwakira turariha ayo mahera amahera araduherana haragera igihe babona ko umwana biguma biba grave baramushizemo aparengo ariko arazibura bibaza ngo namahayo yaragize ingorane mugavye byose bimfa gusa umwana turamujana muri sale muri urgence yitambukira buke buke ashitseyo muri urgence ku gitanda bica biranka baca mushiramo ama oxygene twarabaye ngaho muri urgence abadoktori baguma bakuranwa n'ukuri abadoktori muri Wakarede barakoze kandi Imana niyo yobahemba baraya majoro indwi zibiri zirahera umwana bari ko baramupima bakora ibipimo vyose turatwara mu maradio baragira iki barabura ingwara nimwe kuri uyu mwana nanje kubera uraje umuvyeyi amarira ibiki byanguma bingora umva niki mugabo kanyuma ne waje kumbwira ati ko twapima byose twakoze twabona umwana arakomeye nta kibazo afise reka rero turabindi shema ya nyuma inzira ya nyuma tugira ducemwo rero tugira duhiga ka pareye turabe ikibituma tumushire muri bloke tuze turabe ikibituma reka tukarondeza baratembe bitaro vyose byo mu gihugu bitandukanye vyose barakabura mugabo Imana yamari Imana hacabone kundi mu docteur yaravuye mu Bufaransa kujya abadoktori babihanana ku matelefone acavuga ati jewe gako kanine ndagafise ariko mubona akaaye ngo ndagafise basi ico gihe rero umwana bacarutura kantu turakaronse umwana bakibaza kumutora baramutwara arimwo oxygene baramutwara muri bloke atubwira ati murindirire ngaho ego natwe tuguma ngaho dusenga tuvuga ati Imana udufashe wiyerekane nk'Imana umwana baracora tubwira ati ni mugaruke mutora umwana baca dutwara muri reanimation twamaze igihe kitari gito muri reanimation tugwaje umwana yamaze nk'imisi ibiri atara garura genge umwana amaze kuvyuka batubwira mu mugume hafi arashaka kuvyuka gacaza kubirandura tumuguma hafi umwana catuguma ngaho umwana amaze imisi 2 3 4 umwana tubwira ngo arashonje umwana ntiyarya ico gihe ntiyarya arashonje ndabaza abaganga none ndashobora kumugaburira ati muhe ivyo yirira umwana tubona arafunguye kabisa ko yaravuye kure yaramaze igihe kire nta kimwe yarya niki naho ico gihe yari ngaho muri urgence yari mu maserumu rero turaguma ngaho umwana aguma ngaho nukuri tuguma ngaho mu bitaro amanohera amabonane yose twayaririye ngaho mu bitaro rero icagiye kuba nukuri bamusubije muri bloke ngo barabe ko boshobora guca bamukora bamusubiza ubuzima kuko ngaha ntavuga umwana yaravuga kararirimba mu bana muri korale z'abana umwana yarafise ijwi ryiza umwana ntavuga baraduhitishijemo ati umwana ntazovuga mugabo azovuga ari uko basubiye kandi kumukora akamusubiza ubuzima rero n'Imana baca baramushira muri bloke batufata n'ibipimo babitwara muri anapati kiduha resiti tubwira ati umwana arakomeye nta kibazo na kimwe afise nta cancer afise nta cancer ifise cavuga ati Imana ihabwa icubahiro nivyo bintu byaguma bintera ubwoba amaca atubwira ati ku mwana rero tumusubize tuzoce agume ngaha hama munyuma tuzomushyire muri bloke turabe yuko ari cyo twoca dukora abantu kwanza atekane kwanza bamusubije muri bloke basanga rero vya bintu biriyo kandi biranagavuga ati nitwavyopera tukamuha kuko afise inzira nto yihemero tukavyopera umwana arashobora guca
naho twomopera twamusubiza ubuzima akavuga ni iki bizomara umwanya muto kuko twebwe ngaha nta bikoresho dufise aba specialist turabafise mbwa nta bikoresho dufise rero ni kugenda ushakisha abagira neza je naricaye ngaha ni izina ry'Imana yo mwijuru nta namwe ndadodora sinzi ngene ubwenge bwagarutse kuko sinari ntekanye buranige ingene meze je n'imodokari zirashaka kumvugiriza ko amafire zigomba kungonga kubera nataye umutwe kubera umwana haje umuvyeyi umwana nikindi kintu cyo gituma rero jewe nacivuga ati reka ntake abamenyesha makuru bamfashe mugabo nawe ndavuga ati none bazomfasha gute ntafise ivyemeza ncace badanya niruka candaronka rero umugira neza arambwira ati kibazo cawe cy'uyo mwana jewe narashoboye kukibona neza ko ndi point focal ndi umuntu serukira ibitaro yitwa Yashoda Hospital byo mu Buhindi baremeye kumuvura mugabo na mahera bisaba mahera nanje ugacuraba ubuzima bwiwanje nta kazi mfise je ndi umuntu nguma nirukanga uye kugira ndabe ko abana bashobora kubaho n'umuryango ushobore kubaho ushobore kubigisha no kugira iki mugabo nta kazi mfise ndavuga ati rero nta kundi reka nakabamenyesha makuru cyo gituma mubona mwaje ngaha namba mwarumvise akamo kacu mucamuza kugira mudutabarize turabe yuko tworonka abagira neza badufasha amafaranga akenewe ngana gute imeze gute amafaranga akenewe ni kuvuga hakenewe amadolari 8,660 yego ni akenewe kugira umwana janwe mu Buhindi okay mama ni sawa umeze neza yego umwana agifatwa wavyakiriye gute kwanza ubona bikiri ko biraza ibintu nk'ibi bidasiguritse kwa muganga ubatamanyisho baguha ukumva abandi baguha ivyumviro vyo kumbura yuko mutuma mugenda basi n'aburi mu bapfumu canke n'ahandi vyari imeze gute we igihe ca mbere bigitangura ntivyari byoroshe kuko umwana yarateye ikigongwe gose gusa bumva siniyumviye ibintu byo kuja mu bapfumu kuko ndazi ko Imana iriyo kandi ikiza nagerageje cyane kuja mu basenzi batandukanye ariko benshi bagumye bancivuto na humure bigeze bampa kuko iyo ntabamagabo ngo Imana inkoreremwo bari baheje gusambura urugo rwacu kuko benshi bavuga yuko ari umugabo wanje yatanze umwana ikuzimu abandi bakambwira ko ari ababanyi bandogeye umwana ariko ibyo byose kuko nagiye mu bakozi b'Imana barenga 4 bose bambwira ubuvugisho bw'ibinyoma rero mu nyuma niho twaciye dufata ingingo umwana namuzaye ngaha mbere yaraye ku musenzi ndabwira umugabo wanje ati nukuri nyambari wangiriye umwana uko ndakwinginze umbwize ukuri umugabo arambwira ati nukuri je ntavyo nokora basi ndavuga ati nta kundi reka tujane kwa muganga kuko no kumujana kwa muganga ntivyari byoroshe ko twe dufise ubwoba kuko umwana agiye kuvugwa ku mahera natwe ico gihe nta n'uburyo nabukiye twaye dufise rero cha turamutwara muri wa karede no kuri Imana yarabanye natwe ivyo badusaba byose vyajamwe Imana kuko n'abaganga baramwitayeho baravye umwana kuno yarameze bavuga ati reka uyu mwana tukingira ubuzima bwiwe baradufashiye nk'abavyeyi no kuri kandi Imana yaradufashije yarakoresheje abantu batandukanye baratugemurira bakaduha amafaranga yo kugira ngo tuvuze uyo mwana ko niko byagenze aha rero ntahema ahemera muraka akaniko ahemeramo niko gacamo n'ibicurane aha ku munsi turagerageza turonsa amahera tukagura utuntu two kumuhindurira yego nivyo kuko ubu aratangiye kugira akamoto kabi nico gituma dusaba yuko abantu bo twumva bogico badufashije kuko sorosoro yogwiriroye mugabo tukasanga biragenze neza nico gituma dusaba umuntu wese afite ikigongwe irica dufashije nukuvuga ngaha mu mazuru ntahema mu kanwa ntahema oya mu kanwa no kurya gusa nukuvuga byose ndiko ndumva vy'impemu byose yego byose bica ngaha ari karahema naho nyene je ni mpemu aho gacha Bone ibintu bibabaje cyane kubona genre umuntu ameze nko kubonye shire mu kibanza ciwe nk'umuvyeyi ari umwana wawe amerewe kunonya muri buno buryo adashobora guhema amazuru canke mu kanwa ahubwo bamurondera indi nzira kugira ngo ashobore guhemeramo
ari cyo ushoboye kumbure ushobora gushigikiramo kubafasha mu buryo bw'amafaranga n'amafaranga menshi kandi ariko makenya ku bantu badukurikirana ushobora kudukurikirana ushobora gutanga igihumbi ushobora gutanga ayo ariyo yose kugira ngo kumbure umuntu ashobora kuvuga arababaye aracyari muto no kazoza kejo ejo ashobora kuvamwo ikintu gikomeye cyane mu gihe hari icyo waterereye ku buzima bwiwe kugira ngo ubuzima bwe bushobore gukomera ndetse kugira ngo ashobore gukura Imana nawe izo biguhezagirira bon muvume ngo ntamajambo menshi bishobora kuvuga kumbure ko nako badukurikirana ariko ni wewe muntu kugira ngo ushobore kugira ngo umwana ashobore gukira uri kwa dukurikirana kuri Rimikash Eco Cash nimero zitandukanye z'amakonti agiye atandukanye no hano ushobora guca kugira ngo kumbure naho yiba igihumbi cy'uwawe cyonyene isorosoro rigwirigiye ijana kandi rigiye muri yindi amafaranga aheza akaba menshi rero ntuwitinye ayo ariyo yose bive n'akazi wo gukora uri umukozi wo mu nzu ukorera abandi ari wikora utwi wawe igihumbi cyonyene kashobora gufasha meme n'abana yandi ufise uburyo bwose ashobora kumushigikira birashobora gukunda ushobora kubwira ama numéro de compte ari Rimikash ari Eco Cash n'andi ma compte yose agiye atandukanye umuntu ashobora gushaka amafaranga konte zo kugira abantu bashobora kumva ko bashobora kudufasha kugira turabe ko twaronka uburyo bwo kuvuza kino kibondo cacu dufise konte yuguruye muri BCB ni konte ni 200 51 49 40 ubusa kabiri yanditse ku izina rya Butoyi Jean Pierre nije ndise kino kibondo yuguruye muri BCB yego hama hakaba n'iyindi iri muri Kaze Microfinance ni 22 yuguruye kuri Butoyi Jean Pierre hakaba n'iyindi konte ihera byanje nayo nyene nimero zayo ni 79 majana 602 79 majana 602 nayo nyene yuguruye ku izina rya Butoyi Jean Pierre hakaba rero nizi zo ku ngendanwa mu maboko Eco Cash nayo ni 79 majana 73 majana 988 yuguruye kuri Butoyi Jean Pierre hakaba na yindi Eco Cash yuguruye ku mufasha wanje nayo ni 71 majana 895 majana 599 yuguruye ku izina ry'umufasha wanje yitwa Nshimirimana Christine na Rimikash nayo ni 61 majana 973 majana 805 yuguruye ku izina ry'uwitwa Minani Pascal nibaza ko bikwiriye uri mu mwaka dukurikirana ushobora guca ushobora kubafasha bashobora gukunda ya muri kumurumva ingene ariko arahema ingene bibabaje please nimufise ikintu ushobora kubafasha uterere Rimikash ngizi inya ama numéro de compte ushobora kuri mu Burundi ushobora kuri mu mahanga ugira icyo uterera Imana izobikwanika ko nk'igitsibo ku buzima bwawe ndabashimiye cyane kandi nzire yuko bizogenda neza byose tubishira mu minwe y'Imana hari no kuvuga ntavuga yes ndabashimiye cyane gose mwe mukoma dukurikirana ijambo rimwe ku bakunzi bacu turashimiye abakunzi b'imbonesha kure yanyu natwe tukanabashimira mwebwe mwigoye mukaza kugira mugire icyo mudufashije n'umuntu wese azogira icyo adufashije Imana izimuhezagire kuko twe dufise ibyo twomuhemba bazohembwa n'Imana murakoze yes merci beaucoup ose wadukurikiranye oravye ino video ushobora kuyipartager kugira ngo ushobore gushikira abandi ushobora kuyihaho muvukana abo muri famille umuntu wese uzikwagira ko afise icyo ashobora guterera ndabashimiye cyane gose abakunzi ba African TV